banywanyi barimo ndabaramukije uno munsi muri kumwe na Jean Pierre nkuko mumenyereye turabafitiye umushitsi uno munsi kaba yitwa Vestine Bigirimana aho tuza kuyaga ivyerekeye abana ibintu tubabwira haraho tubabesha tukaba twibaza yuko tuko tubabwira ibintu vyiza bishobora kuba proteja cyangwa ugasanga uvuga ikije ukuri naho nyene ugasanga naho nyene ntagipfuye araza kuduha umuco kuri ibyo bintu n'umuvyeyi n'umuntu areza abana. Murakoze cyane Jean Pierre ko mu mwanya wo kuganira namwe. By'ukuri amazina mwamaze kumvuga nitwa Vestine Bigirimana. Mfise ndi umumama w'abana batatu, mfise umushinga ntahe tubana. Rero kuri ico kibazo uheje kubaza ngo mbega ni kubera iki abavyeyi tubesha abana canke mbega vyoba hari ico bibagirira nk'inyungu canke ni ama consequences canke ingaruka z'ivyo bintu n'izihe. Rero nk'uko musanzwe mubizi kubesha si vyiza, ndetse kubesha n'umwana n'umuntu akoze iyo umubeshe ni bibi bibabaza umutima. Rero iyo ugiye kubabaza umwana naho usanga ari ibintu cane cane ko abana barakura. Rero iyo bamaze gukura bibagirira ingaruka mbi nyinshi mu buzima bwabo bwa misi yose, mu mibano n'abandi bana, cane cane n'igihe bamaze gukura kuko uba wabateyemwo imbuto mbi y'ukubesha. Dusubiye inyuma gato nagira ndagwa akarorero k'ikintu je cambaye ko nararezwe nanje bakambira utuntu hama haraho usanga bimwe bimwe bikenewe. Hariho nk'umuvyeyi wanje yahora yarafise akantu k'akayo hanyuma iyo mvuye gukina natevye bandondeye bambuze yarakazana agashira imbere iwe akacambwira ati mbwira iyo uvuye ubesha aka kantu gaca kanyereka irindi kurera. Nukuri nakubesha ndarinze nkura ako kantu ndagatinya. Ego. Mugabo sinubaza ko ngaho vyari bibi kubimbwira kuko nibaza ntivyaramfashije gatonya. Ntaraho mubona yuko haraho biba bikenewe cyangwa wotanga akarorero y'ibikenewe n'ibidakenewe kugira ngo twumve. Murakoze cyane Jean Pierre. By'ukuri kubesha hariho ingero zitandukanye zo kubesha. Hari igihe ushobora gukanga umwana, sinovuga ko muri iyo ka canke muri uwo mwanya uwo muvyeyi wawe yariko arakubesha by'ukuri, kuko kwari kugira ngo akuhankuraje canke agutere intege zo kugira umubwize ukuri, ahubwo ariko agomba kurondera ukuri kuri muri wewe acishije muri ako kayo. Ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo uwo muvyeyi wawe ahubwo yagize ubwenge bwo kugira ngo cabaye igikoresho kugira ngo arondere ukuri, kuko abana nabo nyene baratubesha kenshi kuko ntibaba bazi itandukaniro hagati y'ukugomba kwikuvura no kubesha vy'ukuri. Vy'ukuri iyo umwana surtout iyo ariko arakubesha bazi ngo ntuzobimenya, ariko nawe iyo uciye umubesha bica biba confusion, bitera confusion mu mutima wiwe, hanyuma ugasanga umwana akuze atameze nk'uko wewe wamushaka. Rero dusubiye inyuma gatoya muri ico kibazo mwari mumbajije ngo ni ryari ari vyiza kubesha canke ni ryari utobesha. Vy'ukuri kubesha ni bibi, ahubwo umwana uramubwiza ukuri bivanye na nivo y'ubwenge ahageza. Ndabaha akarorero, umwana wanje w'imyaka 9, ukuri perception y'ukuri kuri we versus uwundi mwana w'imyaka 5, ko nababwiye ko mfise abana batatu, uw'imyaka 9 n'uw'imyaka 5 kuri bo ukuri sico kimwe. Ntibiexprima de la même manière. Ni ukuvuga ngo uw'imyaka 9 hari ibintu ushobora kumubwira akabitahura, uw'imyaka 5 ukamubwira uti reka nzobigusigurira ejo canke ukabivuga mugabo mu kuntu avyumva de manière ashobora kubitahura. Reka ndaguha akarorero.
nk'umwana arakubaje ati mama wenda kuri mama warambwiye ko nagiye mu nda yawe narabonye ifoto uri ndi mu ndi wawe niko wambwiye none papa nawe ni papa gute uwo bishura gute? Murakoze, ivyo n'ibibazo abana kenshi bakunda kubaza kubera ko bafise cerveau yabo iguma ifonctiona ku mwanya iguma ifonctiona. Rero baribaza utubazo nk'utwo, bakibaza gute umwana aja mu nda kwa mama, mbega baramumize, mbega vyagenze gute, bashaka gutahura. Mugabo mubwiye uti okay, raba par exemple urabe nk'igiterwa, urashobora gukoresha plante ukamwereka uti okay, ninashiramwo plante mw'ivu ntegerezwa kuza ndavomera, hanyuma ayo mazi ari muri iryo vu niyo azotuma na air nivyo biza gushira hamwe bigatuma ca giterwa gikura. Rero ushobora kumubwira uti okay, jewe mama tuvuge ko ndi ivu, papa yashizemwo une semence, hanyuma Imana icirahezagira bica birakura, hanyuma havamwo wewe. Ibintu nk'ivyo. Ege murakoze cyane, numva ari inyishu imutuma zoba zibikurikira kandi itari sikosa, nibaza ko ari inyishu nyo. Ego. Mugabo urumva hari ukuntu naho abavyeyi iyo umwana abajije ikibazo gikomeye nk'ico basa n'abamugute bamuhoza bakamuhoza ntabandanye. Ego. Iyo nyifato uyumva gute? Ivyo si vyiza kubera ko uba uriko urakereya dute mu mutwe w'umwana wawe, ahubwo vyiza umwankuraja kukubaza ibibazo vyinshi, ukamwankuraja kukubaza ibibazo vyinshi. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo umwana iyo atanguye kubaza ibintu nk'ivyo nuko aba ariko arakura, hari ivyo aba ariko arumva hirya no hino, canke hari n'igihe cerveau yiwe gusa iba iriko iraba mature yiyumvira. Rero iyo ufashe umwanya wawe ukicara hamwe ukaganira n'umwana ukamubaza uti none kuri wewe ubona ni igiki gituma ushaka kubimenya, kugira ngo wumve l'idée derrière. Rero iyo umuhojeje ntazoheza ngo yiyugurure n'ubukurikira ngo akubaze, n'ubutaha azoca yumviriza abandi bana canke yumva abandi bantu bo hanze, mugabo wewe ntaheza ngo akwiyugururire nk'umuvyeyi wiwe akubaze. Pourtant ivyo nivyo tuba dushaka. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo iyo ufise urukundo utanga urukundo, iyo ufise ukuri utanga ukuri. Bisigura iki? Bisigura ngo umwana niwamurera mu kuri, ukamubwiza ukuri, ukamuha umwanya, urya mwanya umuha kajya irya sacrifice ugira uriko uramuganiriza, umubwiza ukuri, umubwira ivy'ubuzima uko bimeze, ibibazo afise mu buzima bwiwe akabikubwira, bizotuma umwana yiyugurura, ntagira ama pensée négative. Donc igihe cose azogira ikibazo azoza kuvugisha, kandi ntuze yacu communauté yacu izoba mieux kubera ko hariho kuganira, hariho urukundo, hariho kwiyumvanamwo. Kandi cane cane aba bana mwibuke ko ari bwo Burundi bw'ejo, niyo communauté yacu y'ejo. Rero kubarera neza mu rukundo, dushiramwo confiance muri bo, bizotuma nabo bagira la même chose mu bana babo. Mufasoni Vestine kuduha akanya, tukaba tubashimiye cyane abadukurikiranye, mukaba mwumvise impanuro z'uyu mufasoni. Abana ni ukubabwiza ukuri bijyanye n'imyaka yabo kugira nabo nyene baze bakurire ukuri, bavugisha ukuri. Murakoze rero naho utaha.